yavuyeho hamwisi atagwaye nta munsi n'umwe yigeze aja mu bitaro yagwaye yavuye mwisi kandi atamuntu amwagirije ivyaha n'umwe naho bavuga ngo yivuze ngo haraho yabaraba turarivuze ega ndiwe barazibira ariko arazuka ubundi muririmbyi yavuze ngo twegamiye umugabo akomeye Yesu Kristo nashimwe ndabaramukije amahoro ya Kristo Yesu mwami wacu twagomba tutaratanga kaze bari tumaze iminsi dusa n'abahevye ngaha tutari hafi ariko ntitwari twagiye gutembera twari mu ivugabutumwa mbaye nka wa mubanyi wacu twahereye mu karere ka Rumonge hariya mu Kayombe bari badutumiye imwanza hariya muri Tanzania tuvayo tuje Kayogoro tuja mu karere k'Ibubanza twahereje mu karere ka Bujumbura hamwe isare nonaho hose baratumye ntasho muzakire mu izina rya Yesu Kristo nkuko turirimbye ururirimbo twarabonye ukuboko kw'Imana kuko naho tomukubita Bibiliya canke inkoni uvuze ijambo gusa Imana irashobora gukora ibitangaza Imana yacu ni nyenkomezi twagomba rero duhe kaza abashitsi boba batugendeye bari mu ishengero hariya hagati hariya hanze hose uwumva ko ari umushitsi ahaguruke tumuhe kaze mu izina rya Yesu hari akarere kamwe twagiyemwo twumva batubarira ngo abashitsi bavuye mu mashengero akikije aho hantu ngo ntibahagarara mu rusengero ngo baba batumye inderetsi kuraba ko haraboja mu rindi shengero hanyuma twebwe twavuze tuti ngira ngo nta bindi bikorwa bafise wowe ubuza abantu ko bagenda turabona abakristo bacu bakera bo ku Ntahangwa abandi bari mu ngendo za kure abandi bamaze iminsi bataraha hano mu bakozi b'Imana harimo abashitsi ego bakozi b'Imana abashitsi dufise nabo ni benshi cyane kuva mu Kayogoro kuva Ikombo kuva mu Buraruko ndabona ari benshi cyane mbega tubahaye kaze mu izina rya nde Yesu Kristo abakorera iki kaze cyane bene data umwami abahezagirane natwe twagomba duhe kaze nyakubahwa Imana data wa twese tuyehe kaze duhagaze kugira ngo tuyishikanire Imana yacu ni nkuru iruta abantu bose abantu bo mu isi barakunda icubahiro bakakigwanira n'inkoho zikavuga kandi barakurana nko mu burengero bwa Afurika kudeta ni nyinshi kandi izo nino zarabayeho muri ya myaka ibintu byo kwisi birahindagurika ariko turafise nyene ingoma atazogirwa kudeta n'Imana data wa twese kandi twaramwizeye arakomeye nzingura rondera icubahiro ntawe uzomushikira n'umwe bavuga ngo Yesu yari umuntu hanyuma abandi ngo yari Imana abandi ngo yari umuntu yavyawe n'umugore ariko hari igitandukanya Yesu n'abantu yavuyeho hamwisi atagwaye nta munsi n'umwe yigeze aja mu bitaro yagwaye yavuye mwisi kandi atamuntu amwagirije ivyaha n'umwe naho bavuga ngo yivuze ngo haraho yabaraba turarivuze ega ndiwe barazibira ariko arazuka ubundi muririmbyi yavuze ngo twegamiye umugabo akomeye Yesu tuduze ibiganza imbere y'Imana twishikane imbere y'Imana Mokeza nomveseju Yahweh Jibabazi Erima
Mana turaguhaye icyubahiro iki gitondo turanezerewe Mana kuba kuri uno musozi witirirwa izina ryawe turagushimiye kwishengero ari we wariraritse turagushimiye kugomba kurimanyagurira umutsima turaguhaye kaze kino gitondo ngwino mwemu yera ubane na rino koraniro ngwino uhemburiye imitima nta kindi twaje kurondera twajwe kwigishwa guca bugufi nawe uciye mu ijambo ryawe turiteze umugisha turiteze umunezero Yesu ko warejo nuno munsi ni kuri kandi nikuzokwamaho ibihe bidashira haleluya turasengeye uyu mwanya wose tugiye kuba imbere yawe turasengeye ijambo ryawe turasengeye umukozi watunze urutoke ntaba ari wavuga ariko ari we ukora ibikorwa bitangaje imitima ya benshi Imana yongere guhemburwa nawe ibyaha biharigwe ingwara zikire turahaye kaze mwemu yera abari bufata ijambo rya mbere mu izina rya Yesu uduhe kuhekera imbere y'inyonga zawe kugira ngo duhazwe nawe urakoze turabigushimiye mwizigirwa none rero kino gitondo turirukanye imihemu mbi turirukanye ibisigo turirukanye abadayimoni wowe bikurikije umugeni kuri uno musozi nuro w'Imana ni wururuke utongore bitari ibyawe byose umuntu wese abe hano ari hari kugira ngo ijambo ryawe rigire ikibanza mu bugingo bwacu urakoze turabigushimiye byose tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen.